Bene data groupe b'amaso nshuti z'umusaraba ndabaramukije cane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimiye Imana uyu munsi turashikiriye imisi 8 iruzuye tutanguye amasengesho twatanguye ku itariki 14 uyu munsi tukaba tugeze ku itariki 21 z'ukwezi kw'icenda. Nuko rero ndagira ngo mbwire bene data dufatanije mwese ibikorwa byo gusenga yuko ibikorwa turacabibandanya, amasengesho turacayakomeje. None rero muri aka kanya turagira ngo twinjire mu nyigisho. Uno munsi tugira ngo dutangure inyigisho zivuga iby'ubuzima bwa Eliya murazi ibikorwa yakoreshejwe n'Imana. Ndagira ngo tuze tuyige akarorero kuri Eliya ibyo yari arimo arakora byari ibikorwa birimwo biramugaragariza neza ko atari uwo mw'isi, ariko yuko agiye gusezera akazamuka akaja mu ijuru. Mwene data, ibikorwa urimo urakora mbega birimo birakugaragariza yuko urimo urasezera, urimo urakorera kurangiza, abiteguye kuzamuka, abiteguye kuduzwa mu nzamba y'akabanga, inzamba izahamagara ishengero. Abazoduzwa bagomba kwibaza ubuzima bwabo yuko burimwe burakora nk'uko Eliya yari arimo arakoreshwa n'Imana mu bihe bidasanzwe, mu bihe bikomeye. Ndagira ngo rero dufate umwanya dusengere iri jambo ry'Imana. Hanyuma rero bene data mwese abo dufatanije aya masaha hano turashikiriye isa 9:29 zishira ubuca. Haleluya, haleluya. Ndashimira Yesu Kristo yuko ngiye kunkangura. Hanyuma rero nanje maze kunkangura, nanje naciye mpabwa aka kanya kugira ngo nze kuremesha bene data. Imana ibahezagire rero, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo twinjire mu masengesho dusenga Imana, kuko tugiye kwinjira mu nyigisho zivuga iby'ubuzima bwa Eliya. Tugiye kuraba ibikorwa Eliya yakoreshejwe n'Imana imbere yuko azamuka mu ijuru, imbere yuko aduzwa mu ijuru. Ibi biratwibutsa umugeni wa Yesu Kristo. Imbere yuko umugeni wa Yesu Kristo aduzwa mu ijuru, agomba kumera gute? Agomba kwitegura gute? Abazoduga mu ijuru bakoze iki? Abazoduga mu ijuru nibihe barimo barakoreshwa by'ubutwari? Abazoja mu ijuru nibihe barimo barakora kugira ngo iyi si bayiyamirize, bayanke, kuko iyi si irimo irakora iby'ubumaka n'ubugarariji. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, muri aka kanya keza ndagushimiye kongeye kumpamagara mwami yo kongera guhagarara uno munsi, ngaba nkihumeka, nkaba nkigenda. Ndazi neza mwami ko bitavuye ku bugombe bwanje, kuko sinari mwiza, nta mirimo myiza nabashije kubona. Ariko Yesu wangiriye ubuntu utaravye mwami, utaravye uko nirukomeze, ariko kubw'ineza yawe, kuko mwami wasengeye n'abakubambye ku musaraba, urabasabira, uravuga uti Imana Data baharire kuko batazi ico bakora. None mwami nanje mu bo wasengeye ndimwo, waransengeye, warambambiwe, waranyitangiye, warampfiriye ku musaraba. Izina ryohoraho rishimagizwe. Ndasengeye groupe b'amaso, ndasengeye abera bose, abana b'Imana, abasinzire bikangure. Mwami Imana yo mu ijuru, abaguye bavyuke, uwera Mana isumba byose, abagwaye bakire, ingwara z'uburyo bwose, ibimuga bimuguruke, ibipfa amatwi bikire, abagwaye amaso abone bongere guhumuka mu izina rya Yesu Kristo. Abagwaye mugongo bakire mu izina rya Yesu, abagwaye mu mavi amaguru kira mu izina rya Yesu wa Nazareti. Abagwaye ingwara zitandukanye, ingwara zidafise n'amazina, ingwara ziko zizatuma abantu benshi basinzikara, turasengeye ngo nabo nyene babohoke, bakire gukira, akire gukira mu izina rya Yesu. Ndasengera abantu bakeneye amavuta amwe muyera, nimuhabwe mwe muyera, nimusukwe ko mwe muyera. Ndabasengeye, ndabasabiye, haleluya. Buri muntu wese yipfuze kuzuzwa mwe muyera. Kera abantu bahora basenga basaba mwe muyera, uno munsi abantu benshi basigaye basaba ngo imigisha, basaba ibindi byinshi byo mwisi, bariko bibagiye yuko ubutunzi bwa mbere ari ukuzuzwa mpemu yera.
ndasenze mu izina rya Yesu ngo abantu buzuzwe mpwemu yera, buzuzwe basesekarizwe, bahabwe ibibogaboga biva muri Kristo Yesu Kristo wa Nazareti, bongere gusesekarizwa, bongere gusohoka amavuta mu izina rya Yesu. Umugeni wa Yesu Kristo ndamusengeye, ndasengeye abana b'Imana mu nzego zose, abagabo, abagore, abakenyezi, abana, urwaruka, mu izina rya Yesu. Umuntu wese yanditswe amazina mu gitabo cy'ubugingo cyawe, mwagazi w'intama, ndamusengeye. Mwami wanje ndagushimiye, urera Mana, ndagushimiye kubikoze. Hezagira abana bawe, hezagira ishengero ryawe, hezagira abakozi b'Imana, hezagira abari ku gikorwa, hezagira bene data bose, ubazigame, ubagirire neza. Haleluya, izina ryohoraho rishimagizwe uhereye none kugeza ibihe bitazoshira, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Mwami Yesu abaho umugisha. Mwitegure rero, uyu munsi turatangura inyigisho, turarabira hamwe iby'ubuzima bwa Eliya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ikintu cya mbere tuza kurabira hamwe, turahera ku buzima bwa Eliya, uko yaserutse n'ingene yaserukanye ubutumwa bukomeye cyane. Hanyuma rero Eliya tugiye kuraba byinshi, turabona n'ingene Eliya yahavuye agakoreshwa ibitangaza ku musozi Karumeli. Imana ishimwe cyane. Turabona ingene Eliya akoreshwa ibitangaza byinshi, hanyuma n'igihe Eliya yahavuye akazamurwa, akaduganwa mu ijuru, akaduga. Haleluya. Ndagira ngo mbwire umukenyezi, ndamubwire nti mbega mukenyezi, urimo urakoreshwa iby'ubutwari kugira ngo witegure kuzamuka. Ndagira ngo mbwire umushinga ntahe, ndamubaze nti mbega umushinga ntahe uriko urakoreshwa iby'ubutwari kugira ngo witegure kuzamuka. Ndagira ngo mbwire imisore n'inkumi, ndababwire ndababaze, mbega muriko murakoreshwa iby'ubutwari kugira ngo mwitegure kuzamuka. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire rero mwitegure, Yesu ari hafi, Yesu agiye kuza. Nimwibaze ubuzima bw'abantu baduze bakaja mu ijuru bafise umubiri. Imana ibahezagire cyane. Hano turabona witwa Enoki, turabona Eliya, hanyuma turabona umwami Yesu nawe yaduze mu ijuru, azutse avuye mu bapfuye. Aravuga ati rero nimube maso, nzogaruka, nzoza kubajana. Imana ishimwe cyane bene data. Turagira ngo rero dutangurize inyigisho, turabona ubuzima bwa Eliya, aho tugiye kubanza gusoma amajambo tubwirwa n'intumwa Yakobo. Yakobo aratubwira amakuru y'ubuzima bwa Eliya, yuko yari umuntu ameze nkatwe. Ibya Eliya rero tubisanga mu mugwi w'abasenzi. Haleluya. Yakobo asobanura yuko abasenzi bagomba kwibaza ku by'ubuzima bwa Eliya, kuko Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Haleluya. Eliya yari umuntu ameze nkawe, yari umuntu ameze nkanje, ariko hari ibikorwa yakoreshejwe by'ubuhizi, yakoreshejwe ibikorwa by'ubutwari. Yarahagaritse imvura irahagarara kugwa, arahagarika, ndetse Eliya arakomeza, aragira ishaka, aragira umuhati. Ndagira ngo nipfurize mbwira abantu kugira umuhati no kugira ishaka mu gusenga, ishaka mu kuvuga ubutumwa, ishaka mu gusengera abandi. Mwene data, Imana ihabwa icyubahiro. Turasoma amajambo y'ubutumwa bwiza mu cete Yakobo yanditse, igihimba ni ca 5, maze turasoma umurongo w'13 niho duhera. Umutwe w'amajambo uratubwira ngo ubushobozi bwo gusenga. Imana ishimwe cyane. Reka tubanze twumva akamaro ko gusenga. Muri aho kamaro ko gusenga turahumvamwe amakuru y'ubuzima bwa Eliya. Hanyuma rero ivyo biraza kutuzanira kumenya inkomoko y'ico tugiye gusangira. Eliya, ubuzima bwa Eliya buratwereka ibintu byinshi. Turahera ku murongo w'13. Jambo ry'Imana ravuga ngo, muri mwebwe ntihaba hari ubabaye nasenge, namba hari uroraniwe naririmbe ishimwe. Muri mwebwe namba hari urwaye natume ko abashinga ntahe bishengero baze kumusengera, bamusiga amavuta ya Elayo mu izina ry'umwami wacu. Kandi ugusenga gufatanije n'ukwizera, kandi ugusenga gufatanije n'ukwizera kuzokiza umurwayi, umwami azomuvyura.
kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharirwa. Mwaturanire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cako. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi imeza imirima yayo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane bene data. Turabonye amajambo hano arimo aratubwira yuko nimba hari ubabaye nasenge, nimba hari urwaye natume ko abakuru b'ishengero, abakozi b'Imana bamusengere, mbere ngo bace bamusiga amavuta y'ukumusengera, amavuta ya mpwemu yera. Uno munsi mu gusenga dusabira umuntu mpwemu yera, dusabira umuntu amavuta yandi umuntu azoshobora kwisiga, ni yandi amavuta azoshobora gukoresha mu kwatsa itara ryo gusanganira Mesiya. Aya mavuta urayakeneye mwene data, aya mavuta nanje ndayakeneye. Aya mavuta niyo za nkumi 5 zahawe, zakoresheje kugira ngo zisanganire umukwe. Aya mavuta urayakeneye wowe mwene data muri groupe b'amaso, urakeneye amavuta. Yakobo arakomeje aratubwira yuko tugomba kwaturanira imitwaro, tugatura imitwaro, tugasengeranira kugira ngo abagwaye bakire mu izina rya Yesu. Abafise ibyaha byo mu mitima babisezerere, babyihane, babirandure. Igituma duhamagarirwa gusenga no gusengera abantu mu nzego zose, baba bagwaye bakire mu izina rya Yesu Kristo, baba bafise ibyaha babyihane. Ico nico gikorwa, iyo niyo mission twahawe, gusenga, gusengeranira abanyabyaha bihane. Uwakoze icaha yongere gukizwa, yongere kwihana, yongere guhindukira, yongere kwezwa. Iyo niyo ntumbero twahamagariwe, ayo niyo masengesho turimo, no gusiga amavuta abagwaye, gusengera abantu buzuye mpwemu yera, kubasabira ngo basukwe ko mpwemu yera, bitegure bahabwe ubushobozi n'imbaraga kugira ngo bitegure. Yesu niyazazosange hari umugeni muri groupe b'amaso. Yesu niyazazosange hari abiyejeje bitunganije muri groupe b'amaso. Hano ijambo ry'Imana rero rirakomeje, riratubwira ngo gusaba k'umugororotsi ngo kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cako. Ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi, umuntu yakomeje gusenga agahera mu gitondo akabandanya, yasaha yagera agakomeza agashishikara. Umuntu wese yasezeraniye Imana akaba atataye amasezerano, akaba ataciye aheba, ahubwo akaba yarabandanije, uwo Imana yiteguye kumugororera. Yiteguye kumugororera kuko ijambo ry'Imana avuga ngo hagusezerana ntushitse wopfuma utagira icyo usezerana. Kuko Imana nimba warayisezeraniye ukayisezerana yuko ari icyo uzohora uyikorera, ubuco uzohora ukora, yasa yagera ntugaragare, ntubonekane, mwene data nuca wibaza nawe, kuko kuri bamwe bizababera ideni, kuko hariho umuntu asezerana ariko hagera igihe bigahinduka. Mwene data ca bugufi wihane, ngo gusenga k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi cyane. Hano rero turabwirwa amakuru ya Eliya. Eliya yari umuntu ameze nkanje, yari umuntu ameze nkawe, ariko ngo yarasenze arasaba Imana, aravuga ati Imana ndakwinginze, ndasabye aba bantu ubwo bagararije, ubwo babaye bakamera batya, imvura nihagarare kugwa. Imvura ikimara imyaka 3 n'amezi 6 idakoroka ku isi. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko Eliya ntabwo yaracuditse n'isi. Umuntu acuditse n'isi ntiyosenga bene iryo sengesho, kuko aho hantu muri ico gihugu bari barimwo ca Isirayeli cari kirongowe n'umwami yitwa Ahabu, yari afise umwamikazi yitwa Yezebeli. Abo bari barazanye ibigirwamana babyuzuza mu gihugu, hanyuma igihugu cyose cyuzura urugomo n'ubugarariji. Abantu bari banezerewe kuko baratamba bagatarika, bararya bakanwa, ntacyo binona. Babona ubutunzi, babona iterambere, babona ibintu bihinda, bakabyina nta kazoza. Ariko Eliya ibyo ntibyamunezereye. Eliya yarasabye Imana
aravuga ati mana aba bantu nibabura imvura, nibagire umwumo, bagire umugaduko, kuko ibyo bariko barakora n'iby'ubuhemu. Kuko igihugu cyose cyari cyuzuye ibigirwamana, cyari cyuzuye ibishushanyo, cyari cyuzuye ubusambanyi, cyari cyuzuye akaboregwe, cyari cyuzuye ubwicanyi. Igihugu cyose cyari cyamaze kononekara, kandi cyari igihugu c'Imana, wari umuryango wa Isirayeli, umuryango w'Imana. Ariko uwo mwami Ahabu n'umugore wiwe Yezebeli baragihumanije. Eliya aca arasenga. Hano ijambo ry'Imana atubwira ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi imeza imirima yayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mwene data, ndagira ngo wumve ingene Eliya yasenze akishugwa agahabwa ibisubizo. Haleluya. Ubwo rero aya majambo amaze kuyasenga, amaze kuyasaba, hari caciye kiba. Imana imaze kubimuha, Imana yaciye imuha ijambo, iramubwira ati genda uvugire imbere y'umwami, umubwire ibyo ngomba kubarira. Eliya aca arahaguruka, aca aragenda arabideklara, aca aragenda arabitangaza, aca abivuga, ahamagara umwami, arashikaja ibwami, araseruka. Haleluya. Mu gitabo c'abami ba mbere igihimba ca 17 turahabona ingene Eliya yaciye atangura gutangaza yuko imvura itazogwa. Haleluya. Eliya aca atangaza yuko imvura izotara, kuko Eliya yari yabanje kugenda ahantu arasenga. Ndagira ngo mbwire mwene data ugura ingara muri ayo masengesho, usengera ikintu kandi ubona gihimbara Imana. Ntusenge ibibabaza Imana, usengera iby'Imana ikunda. Ico Imana ikunda bari cyusenga. Nkuko Yesu Kristo yageze mu rusengero agasanga abantu bararuhumanije, basigaye barudandarizamo, maze Yesu ashitse acatangura gutembagaza no guhenagura ibyo barimo barakorera ko urusengero rw'Imana bari baruhinduye nk'isenga ry'abambuzi. Ndagira ngo ufatanye na Yesu kurwanya icaha, kurandura ibyaha, kurandura ububi n'ubuzimire n'ubuhemu n'ubugarariji. Ahantu hose usenge maze Imana yikorere. Haleluya. Eliya rero ndagira ngo turabe yaciye atangura gukoreshwa iby'ubutwari. Abami ba mbere igihimba ca 17 umurongo n'uwa mbere. Bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu bagerereye iGileyadi, aragenda abarira Ahabu ati ndahiye ubwohoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli ari we nyene nsavye yuko atakime kizotonda canke imvura ngo ikoroke muri iyi myaka atari jewe mbivuze. Imana ishimwe cyane. Ngiyo declaration ya Eliya, ngubwo ubuhamya bwa Eliya, ngubwo gushinga intahe kwa Eliya ati Imana nayisavye kandi yanyumviye, none rero nta mvura canke ikime bizosubira gutonda kuri iyi si, kuri iki gihugu. Ati ntaje ngo nsubire ndabidekarare. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ndagira ngo ntiwifate nini, ntiwisuzugure, ntiwikengere. Nimba hari ijambo Imana yagusize ku mutima, risohore, ritangaze, rivuge, ribwira abantu. Reka gutinya, reka guhorereza, reka gutinya abantu. Ntutinya abantu. Eliya ntabwo yatinya abantu, kuko yaza kubatinya abantu Imana ntiyari kumukoresha ibi bikorwa. Ariko Imana yaramuravye ibona koko Eliya adatinya. Imana iramuha ijambo. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro cyane. None rero mwene data, Eliya amaze kubivuga, ntabwo yatinye umwami Ahabu, ntabwo yatinye abantu, yaravuze. Hanyuma rero reka turabe icaciye gikurikira umurongo wa 2. Hanyuma ijambo ry'Uhoraho rimuza ko ritiva hano ugende werekeye iburasirazuba, winyegeze ku mugezi Keriti, ahahera iburasirazuba bwa Yorodani. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana yaciye ibona yuko Eliya yamaze kubideklara, yamaze kubivuga, kandi yuko haciye atonda inama zo gushaka kumugirira nabi
zo gushaka kumwica, zo gushaka kumubaza icatumye avugishwa n'Imana yuko abanyabyaha bagomba guhanwa. Kuko iyi si ubwo imwe irakora ibi by'ubuhemu, hari umunsi izohanwa, hari umunsi izorimbuka, hari umunsi abo bariko barakora bazobisubizwa, bakabisubirizwa mu nkoko. Uno munsi turababwira bakica amatwi, uno munsi turababwira ntibumve, turababwira nimwihane, turababwira nimwihane mwakire Yesu Kristo, ariko bakanka. None rero bene data, hari umunsi w'urubanza. Haleluya! Ku bana b'Imana uzo ari umunsi w'umunezero, ariko ku banyabyaha n'umunsi w'umubabaro, n'umunsi w'agahinda. Eliya rero Imana iramubwira ati va hano uje kwinyegeza, kuko ushobora kuhabonera ibibazo bakagutera bakaguhiga. Hanyuma Imana icimwereka imushira, Eliya acagenda kwinyegeza ku mugezi Keriti. Imana ishimwe cyane kugira ngo azagaburirirwayo. Oh haleluya, Imana ishimwe cyane. Mwene data, ndagira ngo nawe witegure muri ibi bihe by'amasengesho turimwo, witegure umenye yuko uri ahantu uri kurayagana Imana, uri kurisonzesha, uri kuriyiriza, uri murasenga. Ikintu cyambere ugomba gusengera, saba Imana ukugororoka, saba Imana ubwami bwayo buze hano mw'isi. Kuko ryasengesha umwami yasenze yavuze ati data ubwami bwawe buze, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Usenge ico Imana igomba, usenge mu bugombe bw'Imana. Ibitari mu bugombe bw'Imana ntiwiriguragora Imana, reka kwiriguragora Imana, ariko nimba ubona ibiri mu bugombe bwayo bari byo usengera. Kuko iyo dusabye ibidahuye n'ico Imana igomba, Imana iciro rirya ntabwo itega amatwi, ntabwo yumviriza. Senga ibihuye n'ukugomba kw'Imana mwene data nshuti y'umusaraba. Umurongo wa 4 uravuze ngo uzohora unywa ku mazi yawo, kandi nageze ibikona ko bizohora bikugaburirirayo. Haleluya, haleluya. Imana yaciye itegeka ibikona bica biritegura biripanga biriyorganiza yuko bizohora bimucira ibifungurwa n'ibizimano. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbwire yuko umukozi w'Imana, mbwira bene data ndabwire ko umukozi w'Imana, Imana iramwitwararika. Umuntu wese asenga mukuri no mu mpwemu, Imana iramukurikirana, kandi Imana izotegeka ibikona bizohora bimugaburira. Mwene data, ndagira ngo mbwire yuko abitegura kuduzwa bakora nk'uko Eliya yakoze. Eliya kubera akarorero. Jambo ry'Imana ratubwira yuko ibyabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero twebwe abashikirwa n'amaherezo y'ibihe. Ijambo ryose musoma mu isezerano rya kera muje mugigako, muritekereza, muje muryiyumvira, kuko amajambo yanditswe mu byanditswe mu isezerano rya kera y'abavugishwa n'Imana, y'abafise ivyo ariko arabura, bizoba bikaza ari nk'ibimenyamenya n'ibigererezo. Imana ishimwe cyane. Nuko rero Uhoraho acategeka ibikona ko bizohora bigaburira Eliya, bikamuzanira n'amazi yo kunywa. Haleluya. Ngo Imana ishimwe cyane. Nguzonywa Uhoraho, nguzohora, umurongo wa 4, uzohora unywa ku mazi yawo, kandi nageze ibikona ko bizohora bikugaburirirayo. Umurongo wa 5, nuko aragenda agira nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryamubariye, aja kuri uwo mugezi Keriti ahahera iburasirazuba bwa Yorodani, agumayo. Ibikona bikama bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye mu gitondo no ku mugoroba, kandi akamanywa amazi kuri uwo mugezi. Haleluya. Mwene data, ikintu ca mbere ubanza kumenya no gukurikiza ico Imana yavuze. Nimba Imana yavuze iki, barico ukurikiza. Haleluya. Nubwo ubona yuko kuri wewe bitabereye, ariko Imana hari impamvu iba yatumye ibishinga, iba yatumye ibitegeka. Kuko Imana igomba kwiyerekanira muri wewe, Imana igomba kwiyerekanira mu bugingo bwawe. Imana iragomba ngo ntaba ari wewe, ariko Imana ubwayo bariyo yikorera. Imana yari yabiteguye, Imana yari yabiteguye, yari yapanze ingene izobigenza. Imana icitunganya ibikona bikaza bimuzanira amazi, bikaza nako bimuzanira. Reka turabe neza. Ngo nuko aragenda agira nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryamubariye, aja kuri uwo mugezi Keriti ahahera iburasirazuba
bwa Yorodani agumayo. Ibikona bikama bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye mu gitondo no ku mugoroba, kandi akamanywa amazi kuri uwo mugezi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umutsima ndetse n'inyama ibikona byaramugemurira, bikama bimugemurira mu gitondo, bigasubira kandi bikamugemurira ku mugoroba. Hanyuma amazi nayo yanywa yarayo kuri uwo mugezi, kubera yuko igihugu cyose ndetse akarere kose ndetse mu bihugu bitandukanye hari hateye uruzuba. Imana yari yahagaritse imvura, imvura ntiyari igikoroka, imigezi yari yakamye, imigezi yari yagadutse, ahantu benshi imigezi yakamye, abantu benshi imigezi yaragadutse, kuko hariho abantu benshi batagisenga. Imigezi yarakamye, abahora bari inzuzi z'amazi y'ubugingo, abahora buzuye inzuzi, abahora basigaye isoko y'amazi y'ubugingo yarakamye, barahororokewe kubwisubira nyuma, kubera ko abantu bahebye Imana, batagisenga, batacihana, batakirondera mu nyonga ha data. Nico gituma imigezi yakamye. Nuko rero Imana ikirungika Eliya kuri uwo mugezi, akaba ariho aza kunywa. Mwene data, uyu mugezi n'uyuhe? Uyu mugezi nako karagwa Imana yaguhamagariye ko nguje gusenga, usabira igihugu, usabira beneso, usabira umuryango, usabira wo muvukana, ubasengere bihane, kuko na Yesu yarasengera bamwica kandi bariko baramubamba. Yesu arabasabira. Nawe sabira ujya muntu nugubona ari umwansi wawe, n'abarozi ubasengere bihane, n'abakwivye ubaharire. Umuntu wese yakugire nabi musabira umugisha. Jambo ry'Imana rivuga ngo muzoba muharunze ko amakara yaka. Haleluya. Ngo muhe uburake bw'Imana, kuko jambo ry'Imana rivuga ngo uguhora nukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko ibibi byose babagiriye niko harahagize. Haleluya. Basengere basabira umugisha, nkuko Yobu yasengera babandi bose bamwe bariko baramukindaga. Yarabasengeye, Yobu aca ahabwa ibisubizo ingere ku yindi. Imana ishimwe cyane. Nawe sengera abo bantu. Imana yagushize aho hantu kuri uwo mugezi kugira ngo usengere abo bantu. Imana yaguhaye amazi yo kunywa, abandi bayabuze. Imana yakuzanye ku mugezi, abandi bayabuze. Ariko uwo mugezi mwene data nuwo kugira ngo uvome, wivomerera amazi, kuko hagiye kuza umugaduko n'umwuma, kuko igihugu kirakabiranye, isi irakabiranye, isi iravungaguritse, isi irononekaye ubw'akaborego n'ubusambanyi n'ubutinganyi n'urumogi n'ubwicanyi. Isi irononekaye kubera ko abantu bahevye Imana, basigaye basenga mu buryarya, basigaye bazimagijwe, bakazimizwa n'umwijima w'isi wicura burindi. Rero Imana idutabara. Haleluya. Umurongo w'indwi uratubwira amajambo akomeye cyane, ngo igihe kiragera uwo mugezi urakama, kuko atamvura yagwa muri ico gihugu. Haleluya. Umugezi warageze igihe urakama. Wa mugezi umwe Eliya yanywako urakama. Mwene data, amazi si yayandi, kandi uko biri ntubone ngo niko bizohora. Ibihe bigiye guhinduka, nayo mazi ubona wivomereye azogera igihe akame, kugeza igihe umuntu azosigara atungwa n'utwo yaziganije mu kigega. Mwene data, ni wivomerere amazi mu gihe ukiyafise, ariko niyamara gukama gumya ico wahawe, kugira ngo ntihagire ukunyaga igitsibo cawe. Guma mu masezerano, reka kuba nyamujirya nino. Naho wobona ibintu biriko birahindagurika, gumya ico wahawe mwene data. Guma mu masezerano, guma mu mugambi w'Imana, guma muri Yesu, ntuvemwo, ariko uramirize. Ngo harageze igihe wa mugezi nawe nyene urakama. Harageze igihe wa mugezi nawe nyene urakama. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko rero uno munsi aya majambo meza nayo intangamarara ku buzima bwa Eliya. Murabonye yuko Eliya ari umuntu ameze nkatwe. Uyu yavugishwa n'Imana Eliya. Nta nubwo yiriwe arandika igitabo, nta na hamwe tubona hari igitabo yanditse citwa wavugishwa n'Imana Eliya. Nta na hamwe. Ariko Eliya niwe mu bavugishwa n'Imana yaduze n'umubiri ajanwa mu ijuru, ntiyabakiboneka kuko Imana yamujanye.
Eliya tuzokwiga byinshi yakoreshejwe imbere yuko azamurwa ngo aduganwe mu ijuru. Mwene data, imbere yuko witegura kuzamurwa, imbere yuko witegura inzamba y'akabanga, hari inzamba igiye kuvuzwa. Imbere ko iyo nzamba ivuga, urimo urakora iki? Urimo urabigenza gute? Urimo urashingira intahe bande? Urimo urabwira ubutumwa bande? Urimo urasenga? Urimo urakora? Kora mwene data, ukore nkuko Eliya yakora, arimo arakorera ku masaha ya nyuma. Tugeze mu isaha ya nyuma, kandi iyi saha ya nyuma rero niyo gukora kuko tugeze mu magodoka. Haleluya! Kora uko utahora ukora, vugishwa n'Imana uko utahora uvugishwa, usenge usaba amavuta mpemu yera, usigwe ya mavuta amwe basiga bagwaye imitima, amwe y'amavuta amwe akiza abanywagutse imitima, kugira ngo babohoke bakira agakiza batsindanishirizwe. Nawe mwene data, niwongere gusenga, niwongere kuzuzwa ubushobozi. Hari igihe kigiye kugera ayo mazi akame, hari igihe kigiye kugera kugira ngo n'aya masengesho bitazoba bicoroshe, yuko uronka bagusengera, yuko uronka umufatanya amasengesho, kuko abantu barimo barakomeza bagenda, kandi ngo iyo baje ntibagaruka. Mwene data, reka kujandajanda. Muri mbyarimbye aravuga ngo ntukine ku bugingo mwene data, urupfu rwo kujana. Wewe wa munyabyaha uzoranduka gusa, niwaguma ukuruko, niwaguma umeze uko, gira ningoga wature, gira ningoga wihane. Akira Yesu mu mutima, akira Yesu arakugomba. Yesu Kristo arateze ibiganza, aravuze ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Haleluya! Mwikoreze ingato yanje itananiza, n'umutwaro wanje uwahutse. Imana ishimwe cyane. Nuko rero bene data, ndagira ngo buri muntu wese atekereze ku ubuzima bwo gusozera. Ingene Eliya yahagurukijwe muri iki gihe kidasanzwe kugira ngo asozere iby'ubuzima bwiwe, abusozereshe ibikorwa by'ubutwari, ibikorwa by'ubuhizi, ibikorwa byo gukoreshwa n'Imana. Haleluya! Haleluya! Nawe wibaze mwene data, yuko Eliya ari umuntu ameze nkawe. Eliya ntabwo yiri warandikishwa igitabo. Eliya ntabwo yiri warandikishwa nk'uburyo tubona ngo igitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya, c'impapuro 40, canke igitabo cyavugishwa n'Imana Yeremiya, c'ibihimba 40. Eliya ntiyiri warandikishwa igitabo, ariko Eliya yarakoreshejwe iby'ubutwari. Tuzogenda tubibona byinshi ibyo Eliya yakoreshejwe. Nawe hariho abantu benshi baza ngo bijya byakorwa kera n'abakera, ngo ubu ngo nta bikiriho, ngo ntabwo bikiriho, ngo bijya byari by'abakera, ngo Imana ngo igikoresha abantu. Uno munsi dufise amahirwe kuko mpwemu yera aratanzwe, kandi urya mpwemu yakoresha Eliya niwe ariho uno munsi, niwe ariko aragukoresha. Niwe yasutswe ku ntumwa, niwe ari kwishengero. Mpwemu yera ariho, mpwemu yera ari hano, mpwemu yera ari kumwe n'ishengero. Umwe yakorera muri Eliya ari mubera, ari mu bana b'Imana. Nimukanguke mukoreshwe n'Imana iby'ubuhizi n'iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Nuko rero reka duce dusenga Imana uyu munsi nkuko tugira ubuntu, tukaba turiko turayaga no majambo meza cyane. Duce dusenga, turagira ngo dusengere umuntu agomba kwaturira Yesu. Turagomba dusengere umuntu agomba guha ubugingo bwiwe umwami Yesu Kristo. Umuntu agomba gukoreshwa iby'ubutwari nka Eliya. Umuntu agomba gukora ibikorwa byiza muri iminsi ya nyuma, muri iki gihe cyo gusozera ko mu magodoka, kugira ngo dukoreshwe iby'ubuhizi, kuko igihe cy'izamuka cy'umugeni kiri hafi. Inzamba y'Imana, inzamba y'akabanga, Yesu Kristo agiye kurangurura hamwe n'akamu k'umumarayika, bahamagara batoranijwe, bababwire bati nimuze. Haleluya! Tuzobona ingene Eliya yazamuwe mu gashururu aduganwa mu ijuru, agenda n'umubiri. Kandi hariho n'icabona cari kiriho, uwitwa Elisa yarabirabye neza, arabyitegereza, arabiraba. Haleluya! Imana ihabwa icubahiro cyane. Ayo majambo n'ay'ukuri, nta kinyoma kirimwo, kuko uwasigaye nawe nyene yaciye asigara mu mwanya wa Eliya, uwitwa Elisa. Nico gituma ayo majambo ari ay'ukuri mwene data. Kizwa urandurire kureka, wihande guheba, uhebe usezera isi n'ibyayo,
ukoreshwe iby'ubutwari. Reka dusenge. Haleluya. Data ndagushimiye cyane mu izina rya Yesu, wahagurukije Eliya mu gihe ciwe arasozera, akoreshwa ibikomeye. Mwami, yakoreshwe iby'ubutwari. Jambo ryawe riravuga ngo Eliya arameze nkatwe. Ndasabye Mwami kugira ngo usuke mpwemu yera kubera, usuke mpwemu yera ku bantu, kugira ngo bahaguruke bakoreshe iby'ubutwari, maze Mwami wanje Yesu bashobore guhangana n'isi, bashobore guhangana n'ibi bya none. Udehe kwambara ibigwanishwa byose by'Imana, kugira ngo Mwami dushobore guhagarara dushikamye muri no minsi ya nyuma, aho benshi barimo barabiheba, aho benshi bariko baragwa, barimo barasubira inyuma, barimo baraheba agakiza. Ariko Mwami ndakwinginze kugira ngo uhabera Mwami gukomera no gukomezwa no gushikama no kuramiriza mu izina rya Yesu. Ndasengera mwene data arimo arihana yatura ibyaha, umuharire icaha, umuhari umuhingirire neza, umuhinkomezi zo mu kurya nizo mu kubamfu, umutima wiwe wongere kuutabara no kugirira neza. Uharire abantu bose ariko barihana batura ibyaha. Ndasengeye bene data ndabasabira amavuta mpwemu yera, ya mavuta y'isiga ry'abagwaye, abagwaye ingwara z'imibiri bakire mu izina rya Yesu Kristo, abagwaye ingwara z'imitima bakire mu izina rya Yesu Kristo, abari ku misego bakire mu izina rya Yesu, bakire isiga ry'abagwaye, abagwaye ibibyimba ku mibiri, abagwaye ubumuga, abavunitse, abahinyagaye, Mwami Yesu Kristo, abagwaye imigongo ikire mu izina rya Yesu, abagendera ku tubando bongere kuzamuka, bongere guhagarara, bongere gutambuka. Mwami, bimuga bimuguruke. Turasengera bene data abapfuye bazuke, kuko ijambo ryawe riravuga ngo mukize abagwaye, musende abadayimoni, muzura abapfuye, mubihere ubusa, mubitangira ubundi. Turasengera bene data Mwami basinzikaje, bafise ibibazo n'intambara mu mitima yabo, wongere kubagendera no kubagira neza no kubaha inkomezi, bagirende banesha, batsinda banesha, kandi baramiriza mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Abantu benshi Mwami barakeneye kwizera mu mitima yabo. Ndabasengera ndabasabira ubushobozi bwa mpwemu yera, bakoreshwe iby'ubuhizi n'iby'ubutwari. Urakoze Mana yo mwijoro, urakoze gitandara, uri Imana isumba byose kubikoze. Ku bantu babohotse ndabasabiye ngo amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cy'abamagazi w'intama yatanze ku kimazi, uhereye kuremwa kw'isi. Uruwera Mana nuhabwa icyubahiro, nanje ndabishimye nkenguruka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Bwoko bw'Imana, Imana ibahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Abagomba kudutelefona, murafise nimero za telefone, utanguza igiharuro 1-800-888-777. Izo nimero ziri kuri WhatsApp. Nukorera Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Amen.